Saba nk'abategesi barakwiye gufata mu mugongo imyuga y'abantu bato biyungunganya. Aha kuri yatere yawe burya yitwa gute? Iratere yanje ku by'ukuri uri nk'umwana w'umujene ntaroye imyaka nakizemo ndi umwana muto kandi mu bavyeyi baba bambyara nta nibyo bigeze bakora. Je byanje mwuko ndavyiga uko nyene ariko ikintu akamunotera ugunundi gwaruka nuko gokerebuka rukamenya yuko akazi atakazi k'abasaza gahari ko sarakazi bakakerebuka bakiga akazi kuko abantu ntibazoreka kwambara ibirato bazoguma bavyambara. None k'abantu bambara ibirato n'umwana avutse ubu yambara ibirato giheze ntibakenera kugishonesha kubera iki wokwanka kuvyiga kandi uzi yuko ikirato gitegerezwa guhera kandi kigashonesha. Yes, bakunze mu media TV kaduswe tubaramutse tubipfuriza ibihe byiza nkuko bisanzwe kandi nkuko twabibamenyesheje. Ubu tuko turagendera urwaruka rukora ibintu byo kwiyungunganya kujya bishoboye kuraba ukuntu bashobora kwiteza imbere. Ubu rero twatembereye umwe mu rwaruka rukora ibintu byo kwiyungunganya ko rukora ibintu by'akataraboneka biboneka ko atari abantu benshi bazi kubikora. Numwe ariko akora ibirato, reka dushika hariya muce mumubona. Cameraman duga gira hino. Amahoro batama. Meze neza? Tumeze neza. Amakuru yanyu ni meza cyane turashima. Kana gatebe k'abakiriya. Ako nagatebe k'abakiriya niho bicara turiko turabaringaniriza ibirato byabo. Ubona je no kicara ko ntangorane. Ukicara karibu. Urakoze cyane. Amakuru yanyu rero? Amakuru ni meza cyane kose turashima kuno musi w'isoko musi wa gatatu. Musi wa gatatu mu bintu biragenda neza murashima cyane akafaranga karinjira ku bwinshi. Oya agafaranga karinjira ni buke kubera akazi ni kazi turagakora kandi turagakunza akazi kacu. Yes. Aha tutarashika kure katubanze tugusabe utwidondore woba witwa ngo iki akazi nakanje. Kazi nakanje banzi ku izina rya fundi ariko banyita ndiho kubwa Joseph. Ndiho kubwa Joseph. Aha isanzo ukora iki muri rusangi nije cyo kubwira abandi bantu ku kazi kawe? Akazi kanje ndakora reparation na fabrication ndashobora gukora nk'utu dusandari muratubona ukuntu tuba tumeze neza ahingura n'ibirato byagize ikibazo nkabisubiramo ubunzanye nk'iki kiwanje cyatabutse urashobora kukiringaniza. Ndakirenganiza cyane gose. Tubanze duhere kuri fabrication. Nuko tuyavuze urajya reparation hama na fabrication. Bakunze mu media TV reparation kuvuga ni kirato kiba cyaratabutse hama kongera kakiringaniza neza kagishona kigasura kuba neza. Hama fabrication nani cyo bayikoreye wenyene hama kikaza ucambaye ukwibaza ko cavuye iburaya nahubwo cakorewe. Kwa ndiho kubwa Joseph. Yes, ndiho kubwa Joseph rero. Ngira mbanze ndakubaze kubyerekeye fabrication. Iyi ni fabrication cyane reparation. Iyi ni fabrication. Niyo fabrika bivanye n'ibikoresho ngenda ngura agura kimwe nkabiterateranya hakavamo ikirato kiza cyane bashobora kwambara. Urabona nkaha sindashira hitaro. Iyi ni taro tugura. Iyi abari taro original. Bigurira ngaje byitaro bigura nganye ni mabaye. Tubirondera Bujumbura biba byavuye hanze. Maze kuyiteraho rero iba ikirato kiba gihejeje kuzura. Tuba twasizeho agakoro tukakiringaniza kikaca cyuzura. Ariko ubwo byo biratumukora biba bikomeye nyene murafise imashini ishona ko mbona hano hariho utuntu dushonye neza mushonesha iki? Imashini ishona turayifise nuko gusa hano dukorera haga. Tuyifise muhira turagenda tukabiterateranya hanyuma tukabishona uravye nk'utu tunyuzi dushonwa n'imashini kandi imashini iboneka gake turayirondera nyene turigora tukayirondera tukabishona kubera ahantu dukorera haraga namwe murahabona nitwoshobora kuyizana imashini ishona dufise izo dukoresha ngayo turuni birato gusa niyo turonka ukuntu twoyibika ngaha. Okay, mbega none ko numva hari byo mwenda gukuri Bujumbura mukazana ngaha mugakoranya ibintu byinshi amapine matapiye ibiki ubwo ntigica kizimba? Oya ntabwo kizimbye cyane muga duharuye nk'uburyo tuba twakoresheje ku mahera tukidandaza n'amahera makeya cyane. Iki natoye iki bariko barabona nk'iki nangahe? Icyo tukidandaza amafaranga ibihumbi 12 nka 10 usanga tuguhaye mugabo kubera bivanye
ni ikintu kibaye kiriko ngaho munsi urabona ko hari hipine sibyo mugayo ariko kano gatapi original tuyidandaza 15 hari ku ipine ni 10,000 hatari ku ipine ugashaka ko tapi original idandazwa 15,000 none nk'aka kantu wewe ukora gashobora nk'umuntu akambara imisi yose ashobora kukamarana imisi ngahe hari ku ipine urashobora kukamarana nk'umwaka wagafashe neza n'imyaka 2 kariko tapi original naho gashobora kukamarana imyaka ingahe nk'umwaka n'igice aha 10,000 hariko ipine ushobora kukimarana umwaka wose ucambaye hama 15,000 hariko tapi original ushobora kukamarana umwaka n'inusu ukambaye imisi yose udakuramo ariko ntutubeshe kandi ndiho kubgaye ntabwo ndababeshe nanje murabona nivyo nambaye we nk'ibi bimaze imyaka ingahe igihe kinini ndavyambaye umwaka wose kikimeze uko kimeze uko atari bimwe bava ngo abafundi baravyisubiriramo ntabwo nigera ndagisubiramo ndacyambaye kunyene ariko uraronka abakiriya ngaha imabaye abakiriya baraza buke nyene bihuye nuko usanga batavyumva bamwe bavuga ngo biriho amapine ntibabone ko ari byo biba bifise ubukomezi gusumvya mbega baragira bijya bita makomande nk'umuntu akaza akakubwira ati nkeneye mwene ubu burato 10 ndabukene mu misinga nuko ukabikora komande iboneka gake gusa ndonka komande y'ikirato kimwe 2 sinama ndaronka komande yewuze agure nk'iduzeni oya ivyo ntibishika gusa ndashobora kubikora nkabirungika ku masoko bakagenda umuntu akagenda kubidandaza ku masoko amwe nk'iyo mu Rutabo za Butahana ndabirungikayo kabisa turaje kumva amafaranga urihisha kuri fabrication reparation nayo bigenda gute bariha gute reparation bivana n'ikirato ukuntu kiba gikorwa urabona nk'iki nicyo ndiko ndambika impuzu cyari gisanzwe cyaratabutse gikakungagurika hejuru ndiko ndacyambika impuzu nk'iyo usanga umuntu ndabigumukoreye ku 15,000 urabona nk'iyi bukare nayo yari yaratabutse nayo nayo yambitse yaruzu iyo yaruzu none ututuntu ushira kwinyuma nikoba bijya bita amasimiri kwire ni nyabaki bivanye n'uburyo mu bisanzwe ibi bintu byacu dukubikora bisaba umutahe munini cyane yaranja nkakoresha simiri kwire nayo ucusanga izinge cyane ariko nk'ubu nje nkavuga nti je nshaka kuzoshira ko kwire woyinshirako no yishirako gose ari nk'iki ushaka ko kwire wocu gicira ngahe ari nk'icyo kugishiraho kwire usanga kiriko girafata mu ma 50 simiri kwire nayo simiri kwire usanga ariko bandiha 15 20 abaza kurepara ndiko ndaba indani mbona ari birato byinshi cyane byo kurepara kubera ikiba bene byo bataza kubitora bene byo hari ibintu baza bavuga ngo tuje gukoresha ibirato umuntu ukamubwira ati je ibikoresho ndabigura kandi ndabigura bihenze biranzimba biva kure nkukuza kurondera ibikoresho Bujumbura akaca kuzanira avance akakubwira ngo ngiye kukuzanira avance burya ntasubire kugaruka aca nsanga ibirato byagiye biguma bingwirana gutyo ndabikoze ku buryo bw'iyo katagaruka nanje bibi kibazo kuri je nca mpomba niyo mpamvu ucubona biguma bigwiriye ngaho bivanye n'ukuntu bigize bataza kubigombora canke ibyo dukora ntibanabigombore ngaho byinshi nibyo twakoze batagombora ucu usanga turiko dukorera mu buhombe hariho n'abandi bavuga bati abafundi dusanzwe tubazi bakoze mu kubesha ndamushira ikirato tinkorera ikirato agaca mbwanga uzoza kugitorejo ejo wazanga ugaruke mu mwanya wazanga ugaruke mu wundi mwanya ugasama gumye mubesha bigaca bituma biba byinshi byo bari byo ivyo birashika ariko bivana n'igihe tuba turimo urashobora gukora urabona dukorera ahantu haga vraiment nawe urabibona tumaze gukorera ahantu haga urashobora gukora imvura igacigwa maze kugwa nk'ibi birere byino hariho imbeho ikanye ushobora gusiga korongo ifate ibyo byo gukora uwo munsi hari gihe biba bihagaze cyo bifatira ikindi gihe rumva bwabo beshi yarandevu watanga ibihindutse cyangwa ugasanga tugize ikibazo cy'umuriro uracitse wa mwanya twari gukorera ibirato ntubugikunze bacu usanga rero randevu zigiye zihinduka bivanye n'ibyo bihe tuba turimo nigihe ushobora gusaba abakiriya bawe kukuntu bashonesha ibirato ntibaze kubigomboza kukuntu bakubwira ati nkorera ikirato akagwa avance amugakora ikirato anze kubigura ibujumbura mugabo ntibaze kugitora ushobora kubasaba iki ikintu kinini yashino basaba bomenya uko umugari udutunze atabindi bintu dukora inyuma yibi niyo twobikora turondera amafaranga ngaha bagakoresha ibintu bakaza kubigombora
kugira natwe turonke ukuntu twiyungunganya tubeho turi amazu y'abandi tuba dupanze aho dukorera tugapanga aho tuba urumva byo byose bidutwara amafaranga niyo mpamvu bategerezwa kumenya bakaza kubigombora hakiri kare kugira natwe turonka agafaranga twiyungunganye mbere tunatera n'imbere tunakore n'ibindi atari kuko tumaze kuronka umutahe cyangwa tukaronka ikidufata mu mugongo twokora ibindi bisumbibi saba nk'abategetsi barakwiye gufata mu mugongo imyuga y'abantu bato biyungunganya bakaraba ukuntu bo barabasha gatahe ko kugira bakore ibintu byabo bitera imbere nk'ubu twe turafise ibintu byinshi tubura twokora turabuze ahantu dukorera haguse cyo ni kimwe turabuze ibikoresho materiel zo gukoresha amaforoma ibintu kwire original umuntu agahingura ikirato urabona kikintu umuntu ashoboye mu misanzura turashoboye ariko tubuze iki umutahe tubuze abantu bashiramo imitahe dukore mbega aha kuri atelier yawe burya yitwa gute ira atelier yanje atari uko gusa narandikaho izina yitwa umuntu n'uyundi kuko umuntu aje aragufasha sibyo aho ugatera imbere je ndose umukiriya bamfashije ikintu kinini kuko nshobora gukora nkatera imbere atelier umuntu n'uwundi canke uruganda umuntu n'uwundi uruganda basanzwe bakoramwo ibirato barakora ikirato bushasha bagupimye ku kuguru kwawe hanyuma maze kugupima ku kuguru kwawe bagakuringaniriza agasandare kameze neza hama nawe ukaza kagura nkuko babitubwiye isandare imwe hariho za ibihumbi 10 hamwe n'iya bihumbi 15 ariko kandi barajya nico bita reparation zana ikirato cyashwanyaguritse cyatabaguritse hirya no hino naho nibakonje bakakiringaniza muri atelier umuntu n'uwundi yadusiga cyatumya yita atelier umuntu n'uwundi kuri atelier umuntu n'uwundi muri bangaye tukora turi abantu babiri atelier ni murayisangiye mwese canke numukozi wazanye aramfasha nugufasha aha none usanzwe ufise umuntu ashobora kugufasha kuri atelier umuntu n'uwundi muramaze kugira mugambi cyo bita projet mukaca gusaba amafaranga muri payeje ko ari ikigo payeje gitanga amafaranga kugwaruka ruko rakora ibintu mbere nk'ibi sha bivanye nuko icyo kintu ntacyo nari bwamenye yuko ushobora gusaba ingurane mwayo mashira hamwe ariko nkuwo tugira imbere akatwereka ahantu duca ko ushobora gusaba iyo ngurane kugira turabe yuko twiyungunganya dukora ibintu biteye imbere cyane ego payeje uragenda ukakingurane hamugasubiza ugerageje kuraba uyu mwuga wawe hamwe hoza nk'urundi rwaruka rwo kurikira cyo kiganiro rukumva ko wowe uri kuripfuza abandi bantu mushobora gukorana kugira mukora ibintu biteye imbere rugaca ruza akavuga buti ngo dukorane mugaca mukora umugambi mukaka nk'imiliyoni 10 urabona ko muri uwo mwuga wawe zovamo miliyoni 10 miliyoni 10 zovamo zishura neza twozishura cyane gose kuko bivanye n'ibyo wowe uri kurakora urashobora kuba umaze kuronka miliyoni 10 urashobora kugenda ukarangura ibikoresho bikwiye ugakora ikirato wagikoze nk'igodasi ku by'ukuri ndazi yuko mfise iforoma ndabizi yuko mu byo nize nshobora kuyikora iyi ukayikora wowe ari wowe yitanguriye ari je ndayitanguriye cyane aka kana ko kakuma uco gakurahe ako kakuma buragugwa burarangugwa ndashobora kubutuma ko bukaza birashobora gukunda nkakitangurira n'ubu muravye isemeri yacyo nayikoreye kwibere ya mbere yaravuye ko ndashobora kugikora nkagikora isemeri nkuko amayo mafaranga kuboneka ni umwanya muto cyane wewe kubgawe uravuga ati uronse abandi muja hamwe uremera ko abandi bashobora kukwinjiramwo ari wewe watanguye ibi bintu kubizana ngaha je nubu nama ndabahamagara abajene bazibira bareka kwirirwa bayerera kwibarabara baje ndabigisha umwuga ariko ntabwo bashobora kubikunda baca bava ngo burya n'ubuzi bw'abatama baca babwita ngo n'ubuzi bw'abatama kandi ari ubuzi bufasha abajene kugira ntibaze kwiba mugabo gacusanga umwana w'umujene ariko arayerera akavangwa akazi karabutse atari gushona ibirato gusa hari ikindi kintu ushobora gukorera ngaha hantu ndashoboye gukora uducakoshi tujya two mu mugongo abana bajana ku ishure byose ndabishoboye kabisa cankwe nka kujya kwa mamusi yo gushira ku mamoto ndashoboye kuyakora ariho n'ibindi bintu byo ku modoka ibintu bavugana amavizirire y'indani bijya bintu amaraso rafatirako bijya byose turabiconga mu bipine tukabikora ariko gusa abantu bino ntibakunda gutanga ubwo buzi birashoboka ko abantu bohino batari bwabimenya ariko nibamara kuraba kino kiganiro kuri Mabaye Media TV bakabibona ibyo uko ushoboye kubikora byo kunda gutanga adresse yawe je nkorera
kwibarabara winjira mu isoko muri parking y'Ibutahana naho batazira kwa Nzungu niho nkorera. Imbere yaho hariho akabare bita ni hotel bita La Cerise. Akanimero ka telefone? Kanimero ka telefone 69 138 370. Aho bari cyo washaka kuvugira kuri Mabaye Media TV tutakubajije. Je uko ndabibona nta gihari ntoba ntashatse kuvugira ko ariko bivanye n'ibyoshyika mu nyuma no bisikiriza. Ego. Aha ariko turabona bamufasha barawe sinze ko tuvuze umufasha ataca yimvira ngo n'umudamu ariko nawe reka tugenda tumuvugishije gato bita nawe. Sawa. Meze neza? Ego. Akazi nani gute? Minani Jean. Minani Jean, meze neza nawe? Neza cyane. Uyu mwuga wawize ryari? Araciye nk'umwaka kabisa ndawize nawe. Wawigiye ngahanye ne cyane? Ahora ndabikora ariko sinari bwamenye cyane. Wewe nawe ubona gute rero uwo mwuga wawe? We ni sawa kabisa ntangorane. Ayo kujya ntuyabura? Ayo kujya sindayabura. Ego. Wahanura iki rundi rwaruka? None nabwo kuboza kwiga ahubwo hakiri kare ahubwo. Ububaje wobigisha? Bigisha nyene. Ni igiki ushobora kubwira ndiyo kubgayo? Kino bwira ndiyo kubgayo. Na fashe nyene turabe ko twahamagara abo bantu tukabigisha none nabo nari kibazo ntibavyemera. Bavyemera. Baca bishinga kwiyimbira inoro ntibavyemera. Turagushimiye cyane na wewe. Murakoze. Ndiyo kubga mbega wowe umugabo wize kuva ryari? Je nawize kuva mu 2000 namaze imyaka 11. Imyaka 11 uri kurakora uwo mwuga. Nawize ndi umwana mutoya keshi ndafise n'abantu benshi nigishije. Baraza kunda bakavuga ngo uyu mwana ngo niwazi gukora ibintu nk'ibi. Je nawize ndi mutoya cyane gusa n'ibintu novuga ari yuko ari impano byaje mu maraso yiwanje. N'umuntu yabinyigishije ntabwo byamugoye cyane. Uwoza ngo umwigishe uwo muca nk'amafaranga angana gute? Ku by'ukuri je nta mafaranga no muca ya hatari. Nta mafaranga arenze no muca. Kubwo nanje nawurose nawize ata amafaranga menshi banciye. Doma ko tubwire nkaje nk'ubu noza ati nyigisha no tanga ngahe agafana kangahe? No mucanga agafana ka senkani. Kugira abanze amenye yuko igikoresho cyononeka nkenera kugigura. Tera kamo nigishwa kubwira urwaruka rwanka gukora imyuga rusuzugura akazi. Ku by'ukuri uri nk'umwana w'umujene ntaroye imyaka nakizemo ndi umwana muto. Kandi mu bavyeyi baba bambyara nta nibyo bigeze bakora. Je byanje mwuko ndavyiga uko nyene ariko ikintu akamunotera ugunundi gwaruka nuko gokerebuka rukamenya yuko akazi atakazi k'abasaza gahari ko sarakazi bakakerebuka bakiga akazi kuko abantu ntibazoreka kwambara ibirato bazoguma bavyambara. None k'abantu bambara ibirato n'umwana avutse ubu yambara ibirato giheze ntibakenera kugishonesha kubera iki wokwanka kubyiga kandi uzi yuko ikirato gitegerezwa guhera kandi kigashonesha. Reka dushimire cyane kuri umwanshi we kuturonse. Yego namwe turabashimiye kwa kigoro mwagize kuri Media TV mukaza ko turaba. Mbakunze mu Media TV mwabyumvise twakuri atelier umuntu n'uwundi ni atelier itayigomwe bashona tumeze neza cyane. Sandare n'ibihumbi 10 canke 15 wowe uricagurira bivanye n'ico ushaka cyangwa uragira command ariko kandi bateye akamo mwebwe mushonesha ibirato murabona ko inzu yabo yuzuye mukabishonesha mukankako muza kubitora nyaruka muraba ibirato byanyu hama nabo bandanye bakora basohora nibyo bizobafasha. Reka rero tubashimire cyane mwebwe mwama mudukurikirana ariko kandi ukabutagira sabone cyangwa subscribe ucukorako ngaho ucumana haraga kenge nako nucugakorako hamuheje gukorako ucuraba handitse tout canke all naho nico hakora kugira ibigane byose tukoma dushikiriza bizokoma bashikira byoroshe. Tubibutse ko ubutuma dukorere cyane mu gwaruka ruko ragira ico rutwereka ico ruko rakora uri gukora iki wewe nitwagushikira nitwaza ngaho uri uzotwereka iki wewe wagwaruka uri kuratwumviriza buriyumvira n'ingoga kugira ejo canke hirya ejo nitwaza uzoshobora kuronka ico twereka. Bye bye.